Uno munsi nemeye kabisa. Uno munsi kabisa wanejereje cyane gose novuga. Yesu! Urazi ujya uwo munsi. Wari mwiza kuri jewe kabisa. Kubera ibintu nanezerewe kabisa. Jesus is Lord! Oh, genda urugendo rwiza. Sindaguherekeza kandi numva ndakwemera muri umufundi wewe. Chris, ibyo nibi? Ibyahe papa. Chris, we burya amatwi yawe ntiyumva cyane. Arumva? Chris, je ndumva cyane. Chris, je maze kuvuga icyo cyose ndaguhanura nabwo ati iyo ngeso wewe ufise kuyiheba. Chris, kuri umwana umwe mfise. Aho nari nizeye ko kazoza keza. N'umunsi kawa dukinyongeso. Sinamana kuyo wihebe. Kuri udashaka kwiheba. Buri munsi. Kudashaka guhinduka wewe. Ivyo wowe yigira ngo uri kuriyigira. Sinavyigira kugusumba. Papa ariko nawe girugabanye. Ngabanya amajambo ndakubarira. Kuko ndagukunda nico gituma ndiko ndaguhanura. Bora n'ibyo bintu. Iyo ngeso si nziza. Papa we warashaje ugendekera basi. Ndekera we warashaje. Ariko ko nashaje narabaye umusore. Oya papa nawe. Kandi iyo ntaba umusore we ntari kubona. Cyo bizana kubariye gusa nico. Wakumva ujye umuvyeyi. Sawa. Ariko nawe reka kunyinjirira. Misi yose Chris. Oya. Mabaza ntubona. Oya no. Apostle, we have this. Oya karibu frema karibu. Are you normal? Oya karibu usanga yamaze kwitegura frema. Nakurindira iminota ingahe? Sawa. Sasa ripa kuchuma mzendekera. Iwe mahera gende. Oya nawe. Umwanya. Yesu! Oya icara kwanza tuyage ino tukukuru. Jefse programa zihuta. Saa 2 nzonge zihongira ngende. Abunya rusasi sange bisiansi. Nawe biruko. Muzo twicare kwanza tuyage. Nicare je ndafise ubunya kwicara yima mahera. Nicare nzo ndiko numwanya. Kuya none waje kuri programme yiwanje. Nige ngumana programme imwe. None ufise programme zingahe? Yesu! Ubwiye ati mereza amahera ngende. Ingo twicare kwanza tuyage kuri huta. Ndiko ndihuta. Jesus is Lord! Iwe mahera ngende nivyo ndiko ndavuga. Ya mahera afise. Bikasha kwasama. Kunyereka yomenye jeno yakura. Mubwiye ati mereza amahera. Amahera afise. Kweka tamayera ufise. Mungu muzima nkawe yabura amahera. Umungu ne kuvuga. Oya. Ayi wanje sumuje nonje amahera umeranire. Wale yabandi. Oh my God. Waza washika kuri jewe. Yesu! Mereza amahera. Cyane ko wajenga akugira unezereza gutanga ku bintu kubyo basaba. Jesus is Lord! Yesu ko batujya nuko warubizi. Okay, jera kubikora atamera afise. Ukuzana ububiri imbere yanje jewe. Ndakubwira ati mereza amahera. Nakubwira ati nta mahera afise. Ubwiye ati mereza amahera. Ngasi mereza amahera. Jera kubwira ati nta mahera afise. We, nuzone ko amenye jewe. Ubwiye ati we. Ubwiye ati je ko aje ngaje we, nje kurara ngata amafaranga umwe. None si wowe wizanye. Kwanza je namunya afise ogwahera nawe. Nuba ndikunda umwanya. Nze ndakubwire. Ico utazi coco. Uravyumva? Yesu! Gumya mu mahera ariko. Ushaka kwegera muganga kandi.
akaguha imiti uba urafufaza atari uko nawe je namaze guha passport y'urupfu. Oh my God. Uravye nawe umusi nisa ushobora gupfa. Ego. Jewe imfe jewe abapfuye n'imbwa zawe. Yo nibi. Yesu Uyu ni so wawe. ja Sasa riva mu cyuma kweli. Jesus is Lord. Mbe mwese mumeze kumwe. Gusa so wowe biratuma yarariha. Wowe yarariha ariko wewe. Sha. Mwaturanye mwese musa. genda nkurira amajambo Chris Kazibe. Kunyegera kizire. papa ariko Kunyegera kizire jana ko bari. Ufise igikiriza, ufise ikiboko kiravyimbye. harika mujambiye ngaha ko bameza kwandura Iki. Yesu Tumbe kwanza. Igushiki. arira baba nuje mu muryango papa je n'umwana wawe Ntuguma wiryohereye ngo n'uburyohe. Reka bubane hanze. Urikorera amaboko. papa uramanuye kenshi papa ariko sinakumvirije unagwaye mugera papa Nagwaye mugera. ubareka kutwenga papa ngiye gupfa papa Yesu Umbiriza wakugisera. Jesus is Lord. Uweje kwanduza umugera. Gusa cyo no guhanura ari kimwe. Umbiriza. Kugwara umugera si urupfu. Naho hariho abantu bamaranye iminsi n'imyaka. Ico no guhanura gusa. Ucuja kwa muganga. Urikuranyo. ngo papa Bagupime. Basanze ugwaye mugeranye. Bagwimiti. Imiti. Uyifate ukurikije